aba fake friend baragenda, aba good friend turagumana. Yes, turatsari kumwe na Easy Boy mwanditse indirimbo Fake Friends. Yes, hari umuntu reka ino message tuyihera ko n'umuntu yitwa nshuti ya bose. Yatwandikiye atubaza ngo mbariza izina rya mbere Easy Boy yatanguye gukoresha mu muziki, ngo atubwiye n'impamvu yahisemo kurihindura. Yes sir, nshuti ya bose. Natanguye nita Young canke Ashley Young. Ashley Young? Ego. Kumengo yari umukinnyi wa Manchester. Banyita Young. Urumva bashimye gushirako ka Ashley kubera ico gihe byari bihe bya Ashley Young nyene amenyekana cyane. Ego. Wari umwibuka Dadin. Dadinyo Money Game. Yari manager wa Swag Team. Na nubu yari tumurasta mani ngenda masongo mizako amareniga ibintu mwene ivyo. Mu nyuma tuvuga ati reka duhindura umugabane w'umuziki. Tewe easy baryoherwe mugabo bari muri chill sa ego. Yes, twumvirize gato indirimbo yitwa Fake Friend hama tugaruke. Muracari kumwe na DJ Israel, muracari kumwe na Easy Boy ni Buja FM ni the number one swagger station in our country. Emma, turi live? Yes, asante sana mugenzanje Emma. Aje kumbwira yuko turi live nuko biba bimeze. Ni Buja FM ni HIT CONNEXION. Turisanzura tukababwira ibintu bigezwe muri entertainment na showbiz ya +257. Easy Boy ari hano, turaza kumenya byinshi kubijanye n'imigambi yiwe yakazoza kuba ariko ndetse n'ivyo yakoze mu mwaka wa 2013. Turacari gato kuri Easy Boy. Ashley Young, turagiye kuri Easy Boy. Vyari vyoroshe ko uhindura izina. Ni wabona yuko mu guhindura izina kwa bizo gufata umwanya munini kugira ngo abantu base kandi barimenye? Nk'ikintu no kubwira ati nk'ubu undi ngaha kuri Buja FM nka Easy Boy. Yeah, true. Canke no jahandi nka Easy Boy. Canke wumva Buja Ville ni Easy Boy. Bisigura yuko vyambereye easy kugira ndarihindure. Young kubera uri mu mugwi hakenshi bamenya izina rya team. So je vyarambereye easy kandi no kuvuga yuko iryo easy tuzori twaruko nyene kandi rizobaho. Yeah, tuguma twumva ko hariyo nabandi ba easy bande mugabo reka twese tube easy kubw'igihugu. Amazina y'ukuri ni Ali. Ego, amazina y'ukuri nitwa Bazige Cyubahiro Ali. Ego. Yes, nuko Easy 2023 no mwaka duhejeje. No mwaka wari umeze gute kuri Easy Boy? No mwaka yakoze iki Easy Boy ariko no mwaka yishimira mwiki? No mwaka yaronsemo experience ingana gute? Vayo ko ndakwishura reka ndaguhe some de conclusion turaho no kuvuga yuko nko muri 2024 abantu baze bitege neza ibikorwa tuza gukora canke nza gukora jewe siko no kuvuga yuko ibintu byose twakoze 2023 hari ibintu byagenze neza, hari byatuvuye, hari byaza biduca intege mugabo byose twarapambanye navyo, twarabishize byose ku murongo no kuvuga yuko nivyo bigiye kuduha inguvu yo 2024 dukore sans pitié, dukore sans résister ku majambo canke ku bantu baduca intege, twe dukora tubandanya dukora kubw'igihugu kubw'idarapo ry'igihugu. Yes, ariko imbere yo kunyishura ikibazo canje nshaka kubaza kino kibazo ati ari byaduciye intege 2023 twebwe ibyo tubonesha amaso na mahit Easy Boy yakoze, ni indirimbo zakunzwe Easy Boy yakoze. Ivyo bintu vyagiye biraguca intege twe tutazi tutabonye, ni biki vyagukomeje ku ruhande rungana gute? Behind the hit song haba hariyo ama true story abamwo siko no kuvuga yuko ikintu ciza cyose ukora kikagaragara imbere y'abantu mugabo ku mugongo habaho kwa kundi uvuga ati let's go do the music, ukasanga in muri studio murakoze ukasanga n'indirimbo igushikire peut-être tevye, ukasanga bagwa MP3 warukenera wave siko, ukasanga ugiye gutona video umustiliste aragukoshonye cyane urabuze
ugiye utumbereye umuntu umusaba ikintu kandi ushaka no kuriha kwereka yuko ngaha ntihakorerwa ibintu by'imiziki ngaha niki ivyo byose nama kind of situation tuba ducamwo siko ukaca usanga urakoze neza urapambanye mugabo ntihabura umuntu akaza akakubwira ati habuze unye na turiya siko wabaje gukora ushiramo n'ingufu zose zikenewe the projects mugabo muri uwo mwanya ukaba ufise abantu bari real kuri wewe mugafashanya mugatwara projects igashika ahantu bakaca bavyita ngo ni hit song mugabo haba hari ibintu biri behind biba byatuvunya to ego ku nyungu naho waronse muri music 2023. Okay, ikintu novuga ati icambere na mbere reka ndakubwira ati guperforminga muri party people je novuga ko ari inyungu kuri jewe kubera ni nka Champions League mu gihugu tuvyemeranye amashow ni menshi cyane mugabo habaho show ntabanduka rimwe mu mwaka rero ubonye uri muri list y'abantu baza guperforminga it means you mean the world mu gihugu canke muri music industry uba wapambanye jewe nico kintu novuga kubera umwaka kawaida uhera ni le 31 décembre na show iba le 31 décembre bivuze yuko iyo show wewe nimba ufise ubwenge washaka kucutahura ati kubera ko umujamari muri iyi show no kuvuga yuko yakoze cyane umwaka wa 2023 nico kintu novuga ni nka conclusion y'ibintu byose Israel ko kanura kumvise ati show za party people ni nka Champions League kabisa easy 2023 no mwaka wasohotse cyane mu gihugu uraja hanze y'igihugu ivyo yagiye gukora hanze y'igihugu umwaka waheze bimwe tutabibonye nibiki vyatuma izibo yasohoka cyane nibiki izibo yagiye gukora hanze y'igihugu abakunzi y'umuziki barabibona ryari bavyitege ryari ego narasohoka igihugu kawaida no kuvuga yuko muri 2023 nari mfise calendrier imaze kuba fixe deja bijya bintu byose nasohoka gukora iki yari calendrier yo muri 2024 ndumuririmbyi ndi nka company no kuvuga yuko nanje nkene inventaire mugabo bijya anye nabikora uno munsi reka ndababwiza ukuri yari projet canke yari ama projet 2024 jewe ngendera kuri calendrier mba niyandikiye canke nandikiwe na team ingene tuza gukora umwaka wose naho two kwinjizamwe ibindi canke kubera timing canke kugira tuganye ti 2024 ntizo tubane ndende tugira uruja n'uruza reka calendrier ya 2024 tuyitangura ubu maybe tuba dufise gap canke tuba dufise umwanya w'akaruhuko tubijanirane direct bive mu nzira no kuvuga yuko this 2024 dafise ama projet nakoze muri 2023 calendrier yayo igeze ubu unye muri 2024 so nabantu nibavyitege bizoboneka neza hama hariyo n'izindi mvo canke impamvu zatuma njabuka nja handi kwari ukuja kugira ubumenyi kubijanye n'umuziki yego kwari kugira ubumenyi kubijanye n'umuziki mugenzi wacu super half nigeze kutubwira bigenda agenda South Africa nabonye muri ndashaka gusohora indirimbo imwe akaronka V8 ariko reka ngaruke kuri ico kintu c'ubumenyi wasanze bipfirahe wasanze tubuziki wasanze twokora iki ofete kwanza ikintu ca mbere novuga music industry yacu canke Buja Flavor yuzuyemo amajambo menshi cyane ahako gukora ni vy'imihari ni vyinshi cyane ago kana sopafu yarigeze kukambwiye amajambo ni menshi hama ibikorwa ni bike cyane no kuvuga yuko nivyo bikorwa bike hit song nazo nyene zikasha ziba ziharuye muri ivyo bikorwa bike so sinzi ko dushaka ko industry iduga canke sinzi ko dushaka ko umuziki w'umuntu aba ari uduga Izra wakumvise ukora vyumva no kuvuga yuko Buja Flavor canke Burundian music industry dukeneye gukora cyane ku buryo buri muri music African music industry ubu unye isi yose sinzi ko tuvyumva kumwe iri ku mugabane wa African music industry uzokumva nari hana akubwira ati playlist yanje harimo amona available harimo iki nibiki numugabane wa Afrika no kuvuga yuko hari imiziki iri kirasohoka ikaja mu bihugu ikaja ku isi kubera iki twebwe none tutobikora hama natwe tuduge
fete tureke vya bintu uti runaka ndaza gukurikira runaka inyuma dukora uko unye na kuriya oya dukeneye bijye nyene bakora natwe tubikore mugabo tubikore bivuga yuko ti ujya muziki ni muziki uri ku mugabane wa Afrika mugabo uvuye muri Buja Flavor siko ni nka kujya ukumva umuziki nyarwanda ni master uraza kumva ivy'iwabo biri mu muziki amasample iki uraza kumviriza imiziki ya Afrobeat ya Burna Boy Davido ibintu uza kumvamo vyose ni ibintu biri sampled ni sample na amasample y'umuziki siko uti rero ikintu byinshi nkeneye kuvuga ati bifatire kwanza kuba producer siko hama n'abaririmbyi bicare dukora umuziki projet imwe urashobora kuyifatira nk'amezi 3 cyangwa amezi 4 ubwo muhindagura kugira utange the good result utange ntuze amafruit utange amatunda siko tureke gukora ibintu giturumbuka tureke kubita mu gikiriza kuvuga yuko nta na hamwe turashika bikeneye ko dukora cyane bikeneye yuko dupambanira this music industry kandi dukore ku by'igihugu tuduze idarapo ry'igihugu kubera umwe wese ashaka kwiduza ku gatwe kiwe kandi ivyo nibisanzwe washaka no kugura ama award urashaka kugira iki mugabo naho bigushikana dukeneye ya nguvu y'umuziki inguvu y'umuziki rero izova kuri jewe izova ku bandi hama tureka amajambo turavuga cyane muri music industry hako gukora ati tugabanye amajambo tugwize ibikorwa amen dukora dusenga sobona abantu bisaza barakenye ariko barashaza kurundi ruhande ga easy umuntu arakoze arasenze nivyo ibikorwa birakozwe mbega kurundi ruhande undi no yavuze ati nuko abaririmbyi batari hamwe badasenyera ko mugozi umwe ivyo bintu biragoye kubishika ko kwiterambere kuko umuntu wese abashaka gukora ku giti ce n'ugize ngo arakoze igikorwa ciza bakabarondera ikinogo bamutamwe bakabarondera ukungene yodera pagatonya kugira ngo bamusamire hejuru asubire hasi bega igikorwa cyo kuja hamwe nk'abaririmbyi mubona kidakenewe surtout hamwe nouvelle génération bona muri hamwe musenyera ku mugozi umwe sinzi nk'abandi maybe tuba tutabonana kenshi canke gusa ndashobora kuvuga nk'abantu turi hafi siko hari ukuntu dufashanya tubana hafi dukorerana udu challenge tw'indirimbo kugira we need to push each other you know cause we are stuck in music industry turahanu nko kumengo turi ku muferegi kintu cikidumbi dukeneye to moving up kandi sije no kwikura sijeje nyene hari umuntu ategezwe kumfata ngaha ku ishati cyane je nkamufata ukuboko wundi tituduga icarimwe utigute bisaba rero dukore kwanza ni bya bindi navuga dukore cyane tugira ama hit song menshi cyane muri mwenyene apana voilà merci en fait turi kuza muri mu nzira yiwanje dukore cyane ama hit abe menshi amajambo abe make hama twese tuje mu novuga ati tuje ku rutonde utigute ukeneye kwanza kumenyekana mu gihugu si hari ibintu bikenewe ko turiha turashaka kuriha si the tax kwa dukeneye yuko natwe turiwa cyangwa dukeneye yuko natwe ibintu bija hejuru tubishikane nyene tubishikane mu butungane the government imenye yuko hari abasani runaka arabitwa unye na kuriya siko ni mumvo zo kuduza music industry kubera ndabibusa ikintu kimwe ko music ari tourism irenze mu gihugu siko and then igikurikira ngaho ni gwa rukundo rero Israel uri kuravuga twese dusenyere ku mugozi umwe Senegal na Gambie super half urahama higwende super urahama higwende mtama nyegera gato amasegonde make bless Paulin super umeze neza ni sawa amakuru yawe namitse Senegal Gambie turahama higwende Senegal niwe tenant titre ni wafise gikombe giheruka Senegal tegezwa kuyiha amahigwe kiretse iyo nyene iyitesheje birumvikana kiretse iyo nyene iyitesheje turatsinda bingahe Gambie birashobora ko mugabo rero wa micro hari ikintu kimwe cyo kwitondera abantu baba baraba mamaci babibona muri no misi ibihugu byo muri Afrika
nivo yaragaba difference ni ntoya ibihugu birategura ni naco bagenda kubaze bimwe twaratwita ngo ibihugu bito mu mupira birakura urabona nkejo ekipe zitatu zose ushobora kuvuga ko araba favori zose zatakaje amanota zimwe zanatsinzwe Ghana yatsinzwe na Kavere yakina yubahuka Ghana itazibira idatomboza urumva difference rero yaragabanutse ibintu rero byo muri Afrika hari ukuntu atamazina kibaho ama ekipa arategura agakina ibintu bigaragara urashobora gutangara rero ushobora kuzura Senegal kuko ekipe yatwaye igikombe buri muntu wese azayitako ego Gambi ntabwo ingana na Senegal mugabo irashobora kugira icikoze imbere ya Senegal mugabo ntushobora gufata Gambi ngo yiha amahigwe imbere yuko Senegal iyitesha Yes, yone mugenzi wacu super half waheruka ko byagaspokera bavuga Angola irahura na Algeria uraha amahigwe nde Algeria yakoze amakosa menshi cyane muri kani heruka yari heruka gutwara ica 2019 2020 ikora amakosa iyakora mu mamacha 3 icisezererwa muri tour ya mbere simbona rero Algeria subya gukora amakosa nkayo muri kane iheruka Cameroon irakinisa imwe y'izoro ari wewe Rigobert Song onana muri zino nkino za Coupe d'Afrique wo mu amahigwe yo gutangura canke wo mugira umunyegoro wa kabiri bon biraza kuvana no munsi kubera onana yakinyejo biragaragara ko ataza gukina match y'uno munsi birashoboka rero ko umunyegori aza gukina no munsi ashobora kwitwara neza Rigobert Song akavuga ati mbere mpisemwe kugumiza uyu nk'umutitilere wanje w'imisi yose ariko biravana nuko babiyaze biriya kuba ntuzenya onana yagumye i Manchester ngo afashe Manchester ku rukino gwejo ni igihugu ca Cameroon cayaze na Manchester kuba baravyumvikanye ko sikosa rya onana mugabo kuba ashobora kumukinisha guhera ku rukino rwa kabiri iyo ni shwa yande ni shwa y'umumenyereza super ndagushimiye urakoze cyane Senegal ya Sadio Mane aherutse kugira umugeni n'umwana w'imyaka 18 hari ikintu rero kiba gikomeye muri football ibaze nka motivation president wa republika ariko arasezera ekipe ya Senegal agafata Sadio Mane akamurengukisha ati felicitation kuba wakoze uragukeje kuba wakoze ubukwe ariko ntuhereze mwe amashuri muri mariage ikibazo gihari nuko muri East Africa Tanzania nyene niyo yagiye Uganda yaratase Burundi bwaratase ni hatari sana yes nuko match ya Senegal bagenzi bacu bagiye kwibashikiriza na Gambi mwakoze